Ndabaramukije mwebwe nshuti bakunzi bacu kaze muri ano makuru tubashikiriza kuri no munsi ni ku itariki ya mbere itangura umwaka w'ibihumbi 2024 dutangure tubifuriza umwaka mwiza. Amakuru tubashikiriza tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Igihugu ngo kiragira uruhombo iyo ibitigiri vy'abanyororo bigumya ari umurengera mu mabohero. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko agiye guteza imbere ibindi bihano mu gishingo cyo gupfungwa ku bafungwa batagirwa n'ivyaha bikomakomeye. Abadandariza inyuma y'isoko nkuru ya Rumonge bagiye kuzoza bararihishwa amafaranga 200 y'amarundi ku munsi ku muntu umwe ku itagisi ya komine. Bikaba vyafundikiwe mu nama ya komine Rumonge yo ku munsi wa gatanu, aho ngo nukugira abadandariza indani mu isoko ntibakore bahomba. Muraze kubikurikira mukanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko agiye guteza imbere ibindi bihano mu gishingo cyo gufungwa ku basanzwe batagirwa n'ivyaha bikomakomeye. Mu ijambo yashikirije abarundi kuri uw'Imana abifuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2024, Evariste Ndayishimiye yasiguye ko afashe iyo ngingo kugira imice y'abarundi bose yijukire ibikorwa vy'iterambere. Kubwiwe igihugu kiragira uruhombo iyo ibitigiri vy'abanyororo ari umurengera mu mabohero. Turahimbawe cyane kubona dutanguye umwaka mushasha tumaze kuguruka amaso tukabona aho turi niyo turiko turaja, aho naho sahandi no gukura igihugu mu bukene tukigaburira isura ryacu n'iy'igihugu rigahinduka imbere y'amakungu. Ihangiro twihaye nuko igihugu cacu coba ari igihugu cifashe cikaba kikigaburira mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nico gituma icivugo ngenderwa ko tugiye kwisunga mu bikorwa tugiye kurangura muri uyu mwaka ari twubake umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi 2040 n'ibihumbi 2060 duhereye ku guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu. Kubaka umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi nta handi bihagaze atari guhindura ingendo n'inyifato. Nta handi bihagaze atari gukunda igihugu bwa mbere, tugakura amaboko mu mpuzu tukagikorera. Ndasubiyemo, nta vyizana birarondegwa. Umurundi wese ahari hose ategereza kubona ko ari ku kivi. Yaba umukozi mu bisata vy'inzego z'igihugu abone ko ari ku kivi afasha bene gihugu kugwiza umwimbu. Yaba wikorera ivyiwe abone ko ari ku kivi agwiza umwimbu. Twese tugira urunani mu bikorwa vy'iterambere atawurya imitsi wundi. Turakeneye ko mu mpera z'uyu mwaka utanguye atanumwe yobura ico yerekana nk'umwimbu yarose. Nico gituma natwe ku ruhande rwacu tugiye gufata ingingo zose zishoboka zituma umurundi wese aja ku kivi. Tuzofata ingingo gushika naho n'abarundi bose bari mu mabohero atarabicanyi tubatezurira kugira bave aho bicaye barya ivyagusa batahe hanyuma baje ku kivi. Ivyo tubivuze kuko twasanze ko kwicara ku muntu mwibohero uziko naho yotaha atawe yiba canke ngo yice ari uruhombo runini. None naho yoba yakoze icaha gituma aja mwibohero tuzofata ingingo z'ibindi bihano yokora ariko akaguma ku kivi. Nico gituma tugiye no gusuzuma amadosiye yose y'abapfungwa kugira ngo dutezurire abatarabicanyi n'abambuzi kuko abo n'ubundi nimburakimazi. Leta y'u Burundi ngo ntishigikiye na gato iciyumviro c'ababana basangiye igitsina. Mu kiganiro n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha amakuru ku munsi wa gatanu mu ntara ya Cankuzo, umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko ahubwo abibona nk'ivumwe, agahamagarira abarundi bose kudata akaranga k'abasokuru.
rivumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane. Mwavuze ngo ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegezwa gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye ko atamfashanyo bazoronka, barayitwima. Ndababwije ukuri, ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Muri buke vyashikiye Sodoma na Gomora, Imana harateye igira avuga ngo ndicuza kubona nararemye umuntu. Imana yarakuremye irema umugabo n'umugore kugira ngo bubakane hanyuma barondoke. None yise dushaka kuyica, ibise y'Imana atari twayiremye. Je ku bwangingo mba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze, nibitera sori. Je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga, ni jambo rigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi. Tuzi aho Uburundi kuva bubaho bwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, Imana rurema, Imana itanga vyose, twese tuyemera kuva kuri basogokuruza. Ugaca ufata uno munsi kugira Imana uze ngo wumvirije abo shetani yamaze kwizizira. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemwe iki? Je mpisemwe Imana. Ushaka gutora shetani naca aja muri ivyo bihugu abeyo. Ahubwo nibaza ko babe mwavuga bahorumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo, baraherayo ntibatuzanire. Amakuru twabateguriye harabandanya. Abashinga mateka baratewe amakenga n'amasezerano yo gusubira gucukura ubutare ariko arateba inyuma yo guhagarikwa mu mwaka wa 2021. Ku munsi wa kane inama nshinga mateka irikiraca hirya no hino ivyavuye mu isuzumwa ryakozwe na sentare ijejwe gukurikirana amatungo ya leta. Abashinga mateka bakaba bamenyesheje ko igihugu gishobora kuhahombera hamwe amashira hamwe iyo kwitwara. N'inkuru tubaza Placide niyo mwongere. Abashinga mateka baraje ishinga nuko igihugu c'u Burundi gikenya amafaranga va makungu, bibaza nimba umwimbu w'ubutare uharugwa mu matoni uragurishwa kugira ngo igihugu gishobore kwikenura nkuko bishikirizwa n'umushinga mateka Pascal Gikeke. Umushinga mateka Nyandwibeda wabona ko n'umwimbu w'amakoperative mu bijanye n'ubucukuru ubutare udashemeye, akabona ko yarakwiye gusubirizwa n'ishira hamwe ribifisemwe uburambe. Ni mu gihe umushinga mateka Bigirimana Zenowe yibaza umwimbu amashira hamwe ariko kiviyo bagezeko. Abashinga mateka bakibaza igituma amashira hamwe yahoze akora igikorwa cyo gucukura ubutare atarasubira kuronswa amasezerano. Umushinga mateka Simo Bizimungu akagira amakenga ko ayo mashira hamwe ashobora kwitura ubutungane gutya igihugu kikahahombera. Kuri ivyo umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka avuga ko gushika ubu ikiriko kirashigwa imbere ari uko impande zose zizokora zunguka. Ivyo bikaba biruko mu gihe mu kwezi w'ikindwi umwaka wa 2021 leta y'u Burundi yahagaritse vy'agateganyo ibikorwa vy'amashira hamwe yacukura ubutare kugira ngo hasubire higwe neza amasezerano yo gucukura ubutare kugira ngo azagirira akarusho igihugu. Amafaranga 200 y'amarundi ku munsi niyagiye kuzozararihwa ku mudandaza ku munsi akorera hanze y'isoko nkuru ya Rumonge. Bikaba vyafundikiwe mu nama yabaye ku munsi wa gatanu, inama ya komine Rumonge. Akaba hari inyuma y'imyidogo y'abadandaza bakorera indani mu isoko bavuga ko babahombesha. N'inkuru tubaza Jean Pierre Misago. Muri iyo nama isanzwe mustanteri wa komine Rumonge yashikirije ko abadandariza inyuma y'isoko nkuru ya Rumonge bidogerwa ko batera uruhombo abadandariza mu isoko indani. Rero babwirizwa gutangishwa itagisi ya komine. Inama ikaba yapfunditse ko barihishwa amafaranga 200 ku mudandaza umwe buri munsi. Iyo nama yarapfunditse kandi ko ikigo semina cosubirwamwo kugira ngo cinjiriza amafaranga komine. Aho ngo amafaranga azovanwa mu yaratekanijwe gusubiramwo amashuha yo kumugara mu nyuma yaho babonekeye abipfuza gukora ico gikorwa. Urongoye inama ya komine Rumonge akaba yamenyesheje ko mu nama izokurikira hazokogwa isuzuma ku barongoye amazone n'abahanuzi ba mustanteri udakora neza kugwe.
Arakoze Jean Pierre Misago bakoze na bagenzanje bandi bamfashije gutorokanya ano makuru twabashikirije ku itariki ya mbere itangura umwaka wa 2024 naha duciye tuyasozerera nk'abandangije ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza bijanye no gutangura umwaka mushasha.